dutanguranye n'umuntu tubona yuko ashobora kuba yarafise ikibazo cy'ubugwayi bwo mu mutwe. Turabona yagenda atoragura ku muhanda, atora utwarya. Tubona ko yari umusore mwiza yambaye agakofero, ariko by'ukuri tubona yuko ashobora kuba yarafise ikibazo cyo mu mutwe. Yaraba hirya no hino araba utuntu agenda atoragura. Mu gihe mu kanwa yarafise ikintu ariko aranunuza, bigaragara yuko ashobora kuba yari umucungwe. Yagenda atera imigeri ibyatsi. Yarafise ikirato mu ndabire. Ibibato bibiri byari bivukana. Yafashe atoragura kimwe ku muhanda, amaze kugitora, muraba yaciye afata cya kindi yari yambaye kivukana n'ico asigaye yambaye, aragita asigara ayambaye kidasa. Mu ndabire basha. Nkuko nyene dusanzwe tubizi yuko abagwayi bo mu mutwe ikintu cyo cyose cy'ukuri abona yuko wewe kenshi atari ukuri. Murabe nk'ubu yambaye kinyurane, ariko nubwo agwaye mu mutwe mwibuke yuko nawe aba ari umuntu. Yagenda aca ahantu hariho hose, ayora amazi ayaterera nk'iyo. Murambonera basha. Mukurikirane murabe. Aka kantu ndazi karabigisha ibintu byinshi, karaza kugira icyo bakabasigiye mu buzima. Yaraba mu mpangu z'abantu, araba hirya no hino nabo bamurunguruka. Yari yikoreye iyarara, agenda arunguruka mu mpangu z'abantu. Mu ndabire aka kantu meshezami mugakurikirane. Turabona aceza umuziki, atamba yiyereka, ariko turaza gukurikirana iyo biza guherera. Ndazi yuko kaza kubasigira inyigisho. Mu ndabire yarabandanije, aragenda arabandanya. Tuze kuraba iyo biherera. Yarateye imigere, amanjanja, amabati ari ngaho, ayakubita imigere. Harakana kamukiyeko, kabonye akoza hasi kahirutse bagira agatera urubuye. Mu ndabire basha. Tubona ko yari umusore mwiza aceza umuziki. Aya Mombasa, Nairobi, aya Zoom. Murabe basha. Aratoragura, atora amashashi, agenda hirya no hino, asubira. Mu ndabire yariko arakanga utwana, aho utwana twaca yaradukanga. Hari urupangu yashizeko ahantu muhakurikirane rero. Hari urupangu yashitse, ararunguruka ndani, arinjira. Aya basi, mw'urwo rupangu hari umumama yariko aroza ivyombo. Umuhungu yagerageje amasinye amwereka yuko ashobora kuba ashonje, ashobora kuba yumva inzara nyinshi cyane. Aramwereka ati, ndashonje mabuja, hari icyo womfasha? Fasha na dukeya, nukuri wo bukoze. Nawe yaramwamiye nka kwa kunda abantu bashobora kubona umuntu agwaye mu mutwe akubwiye impande ugatora amabuye ngo yiruke. Yatoye umudahara aza kuzungagiza kugira ngo amukubite. Arabandanya aramubwira ati, shaka icyo kurya, raba icyo womfasha. Wa mukobwa yabandanije amwamira, amubwira ati, rindira ngaho gatoya ndaje. Umukobwa twabonye yarinjiye, wa muhungu asigara hanze. Mu gihe wa muhungu yarasigaye hanze, murabona yuko yagumye ahagaze, ariko aragenda kuraba mu isapuriya. Tubona wa mukobwa asohokana indobo. Murabe yamumenye kwa mazi. Maskini we, yamumenye kwa mazi. Yamusavye indya, ariko impemba muhemvye amumenye kwa mazi. Mu ndabire ubukozi bw'ikibi. Ngo nuko umuntu ashobora kuba yoba agwaye mu mutwe akaza hagusaba icyo kurya, ariko ukamumena kwa mazi. Maskini raba yuguruye portail, yamuhenuriye hasi, aragwa. Atakigongwe kirimwo, amuhenurira hasi, aragwa. Asubira yiyugarira urupangu. Umuhungu araraba, aravyuka. Mu ndabire ubukozi bw'ikibi. Meshezami, nubwo umuntu ashobora kuba agwaye mu mutwe, si waba yaravyigize.
si aba yaravyigize, aba kwiteka. Yaje gusaba nk'ushonje, umuhungu yarabandanije aragenda, ariko mumenya yuko n'umusazi ashobora kuba ari kiremwa. Tubona igisagara batwereka ibi byose bigaragara yuko vyabereye ahantu hashobora kuba ari mu gisagara kanaka, mbese tuko tubona yuko ashobora kuba cyari igisagara ca Bujumbura, kuko turabona inyubakwa zisa n'izo mu gisagara ca Bujumbura. Mukurikirane murabe, kuko aka kantu karaza kubigisha inyigisho, haraza kugira ico kabasigiye mu buzima bwanyu, muraza gutahura. Aya basi turabandanya na gafilme. Ku ruhande twabonye umugabo yikinze. Mesheza mukurikire ahantu twabonye umugabo yinyegeje. Tubona umwana n'umwigeme bariko baramanuka. Mbere tuko tubona yuko ashobora kuba ari wa mukobwa cyagihe, tubona ariko aramanuka bari kumwe n'akana k'agakobwa gatoya. Tubona arikinze wa mugabo aramanuka wa mukobwa. Mu ndabire mukurikirane, tubona ko yambaye ururato. Ku mpande turabona wa musazi ahari ariko arazogagiza ikibuye. Murabe, ariko wa musazi yarabonye wa mugwayi wo mu mutwe nako, kuko si umusazi nawe se yabyigize. Turabona abonye wa mugabo ariko arunguruka, wa mugwayi wo mu mutwe arabibona yuko hari ikintu kigira kibe, arabibona. Erega nabo baba bafise ubwenge, iyo hagira haba ikintu bashobora kubona ati ahantu hagira haba ikintu. Arabona ati ahantu hari ikintu, atora ikibuye. Murabe mukurikirane aka kantu nikabacike, atora ikibuye, araraba wa mugabo, kuko wa mugabo vyagaragara ko musuma. Wa mugabo yabonye wawundi aserutse. Wa mukobwa tubona yuko ari kumwe n'akandi kana bariko baritaba telefone. Aya yamupapuye telefone, akana karataragurika. Ara wa mukobwa aratambatamba, akana kararira karataragurika. Wa musazi nako wa mugwayi wo mu mutwe arirukanga. Wa rugabo turango wirutse, wa mugwayi wo mu mutwe amujako ariruka. Moja mbili tatu, ariruka, aramufata. Murabe anyakuye telefone wa wundi, ariko arirutsa aramufata. Mbega dukurikire turabe niyamufata akayimwaka, aramusubiza. Bariko baranyarana, arafisi paraga hasi, baragimbagurana hasi. Wa mugwayi wo mutwe amushira hasi, kakagabo kaja hasi. Aya aramwaka telefone wowe ni gwawe, amutera ibintu. Wa wundi nawe arasara. Aya baragwana, ngo ndakwereka, atora urubuye. Wa mugabo tereka nkuremwo meza, ntunkuremwo yokotsa. Aya ndakwereka. Ku mpande tubona abantu bariko bararaba ivyo n'ibiki, ariko ntibamutinye. Kundi ruhande tubona wa mumama yicurikiriye na kakana, nkuko vyama biba ugasanga baragupapuye telefone. Ibi mu makaritsiye menshi atandukanye bigenda bihaba. Mbega aragarukana ya telefone wa mugabo wa mugwayi wo mu mutwe ari mwatsi, canke ntayagarukana? Turabe, tubona kakana no wa mumama bari kumwe, ariko wa mumama ariko arabwira kakana ati mpore mwana, mpore, kuko wa mwana yashafiye cyane gusumba umumama. Aya tubona wa mugwayi wo mu mutwe aza ayikandakanda n'amenyo, yumviriza nkuko yamabona abatelefona, akandakanda n'amenyo. Murambonera basha, murambonera kweli. Basha nukuri ayijya amenyo nukuri. Mundabire turabona araserutse. Wa mumama aramubona na kakana barahagarara. Arayimuha ntayamuha. Ndabibutse yuko uwari mwe yamumena kwa mazi, arayimuha ntayimuha. Mbega yamumenye ntiyamumenya? Arayimuha imasiki. Bimwe ndababwira ati mbere yo gukora ikibi banza urabe n'imbaraga sadisi zari muzimurembe. Wa mama yamuravye, ikigongo kiraza. Mbe yaravyibutse cyangwa ntiyavyibutse? Ashobora kuba yaravyibutse. Murabe aravyibutse byamugiriye ko yaje kumusaba. Mbega wewe Mesheza, aka kantu hagushikiye wo kwigenza gute? Niyo mpamvu tubabwira ati gukora iciza aho uciye hose, kora iciza, kuko
ico cyiza ukoze ntigihera. Uwundi nawe yavuze ati ineza ntibura, mundabire. Urabona ivyo wamugiriye, ariko uraba ineza mwituye. Bamwatse telefone, bamupapura telefone abasuma, ariko arayimugarukaniye. Ariko aribuka ati mbega namusukiye kwa maziki, ico kintu nakoze yo. Tuributse yuko ibintu turiko turaraba ashobora kuba yabigirwa n'inzara. Yamumenye kwa mazi masikini, ariko aravyibuka yamumenye kwa mazi, amumena kwa mazi. Ariko rabi wewe neza amukoreye, amwakiye telefone bari bamaze kumutwara, arayimugarukaniye. Raba disi gena muhura, raba yamusunuriye hasi. Ivyo twabibonye mu ndabire, ibyo nivyo ikaribuka ivyo yamukoreye yo. Disi babandi mukora ikibi, mugakora ikibi vraiment, mugakora ikibi ariko mutazi mbega ico kibi gifise ingaruka iziye. Ariko raba wewe amwituye neza kandi yamukoreye ikibi. Aka kantu kabigishe basha, kabigisha aka kantu, kabigishe zukora iciza, kuko ineza ntibora. Yaravyibutse disi, yifashe mu mutwe avuga ati Mana mbabarira. Nawe ukaba warakoreye ikibi mugenzawe, saba imbabazi Imana, genda umusabe imbabazi, kuko ico kintu wakoze ari kibi. Hari igihe we yokwitura ineza. Yaramuravye disi, yikora mu mutwe. Kola subscribe kw'icano Dennis Rwantambara. Ciao ciao.